Tu vas être une grande sœur. D'accord. C'est une fille ou un garçon? Toi, tu crois que c'est quoi? ubwonko bwanjye buriko buravayo hari ibintu biriko biracika mu mutwe n'ibibaho ati yesu ngo mpfe uyu mwana azitonda abe perezida kuko ibintu yancishijemo. Covered up, but wait and see. There's a masterpiece in me. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. Ndashima Imana. Karibu cyane kandi kuri chaîne yanje. Ni narapoti ariko nagarutse nkuko mwabibonye muri titre. On attend notre deuxième bébé. Kamanure kamera kwanza ndabereke. Sinzi yuko nkishobora no kumenya ingene bafilma tellement maze imyaka ibiri nta film ariko on est là. Donc on a d'avuga, on attend notre deuxième bébé. Je vais partager tout ça avec vous. Vyose do A à Z. Imbere ko dutangura nimwe bagire kuyabona abatari yabona nimwe bagire gusubscribing no kuyabona cyo nimwe bagire gukomanta kulayikinga no kumukira bagenzi banyu. Je suis rendu compte yuko umwanya ntariko ndashira kama video abantu bagumye biyabona quand même. Il faut que je la monte dans ma vidéo. Alors, iyi ni introduction y'ama série ngiye gukora nise nesting pour définition. Ni envie abagore bafise inda bagira yo gupanga ibintu, gutegura inzu, ibintu vyose bamaze kuvyara bimaze kubashikira, kuvuga ngo ushaka gukora ibintu vyose kwitegura kugira umwana azoshika ibintu vyose bimeze neza. Nivyo ndimo ubu nashatse kubagira series y'ama video menshi ndabereke do A à Z ivyo nakoze ivyo twaguze nzobereka avant yuko umwana aza n'inyuma yuko umwana aza ivyo nzokora vyose. Basha munyihanganire ndahemagurika. À la base sinashaka kugira video, sinashaka gufata ama video, nashaka kuguma muri iyi moment sindinde kubipartage. Gusa je me suis rendu compte yuko aya ma video mwe narakenewe. Jewe ku mwana wa mbere narinze kuca kuri video z'abandi kugira amenye ivyo nkwiye gutekera, ivyo nkwiye kugira, ibintu byinshi nkwiye kugira ku mwana. Finalement nasanze ko hariho mama benshi bashasha hari ibintu batamenya. Donc je me suis dit je vais faire iyi série y'ama video kugira ifasha mama bamwe bashasha n'abamaze kuvyara ko no kuri iyi nda ya kabiri. Umwana wanje wa mbere afise 5 ans nari namaze kwibagira ivyo nagize ku wa mbere. Saze nuko nsubira kugenda kuraba ama video kugira amenye ivyo nkwiye gukora kwa. Nige ati je vais faire ces vidéos zifasha abandi ba mama na cyane ko atama video menshi mu Kirundi hari ingene abantu bitegurira kuvyara ivyo bakora imbere inyuma donc on va mettre tout ça muri ma series. Muri iyi video rero iyi iza kuba ka introduction gatoya ndaza kubabwira kuva amenye yuko mfise inda gushika ubu aho bigeze kugira ngo be updated tuce tuja kuri même page dutangure ayandi ma video. Voilà, donc umwana n'umwana yari twateguye. Umwana twateguye sinzi ngene babivuga, sinzi ijambo nokoresha. N'umwana twari dukeneye kwa si umwana wa accident. Famille zacu zarumiwe tubibanosheje kubera iki kubera abantu bose barazi kuzogumana umwana umwe. Sinzi ko babishizemo kuzogumana umwana umwe. Abantu bose bari bishizemo ko atamwana wa kabiri tuzovyara. Babona mengo si ibintu vyacu byo kuvyara abana babiri. Gusa Imana yarabikoze. Twari dukerewe wa kabiri encore plus ko wa mbere yatugora rasigari inka n'imirima. Bavuga ati urakenewe muvukana kugira utekane. Basha abantu bavuga ngo inda ziratandukanye. Jewe nababwira ko inda zitandukanye. Inda yanje ya mbere nangora rimwe nigeze ngira. Nari umuntu ibereye mu vy'iwanje, amagahunda yanje naragumanye, naragize amavomisima makeya ku nyene dukeya kwezi kumwe babiraheze. Kuri uyu mwana azitonda abe perezida kuko ibintu yancishijemo. Naragwaye deja ntaranamenya yuko mfise inda nari natanguye kurwara umunsi nkima
nkamenya yuko mfise inda uwo munsi natanguye kuva amaraso mu mazuru uwo munsi nyine ntaraba na resultat nangura kwimvira ati mana je ngo mbapfe nje ndatinya amaraso kandi kuva ndi umwana sinigeze ngira ingorane y'umwuna kandi nta nuko wari umwuna ni amaraso wimyiye ubona ikintu c'ikibure guca uvuga ati mana ubwonko bwanje buriko buravayo hari ibintu biriko biracika mu mutwe n'ibyo bibaho uvuga ati yesu ngo mbapfe ndikabusha ndaza ndaraba resultat ndavye resultat nsanga ni positif vraiment nishimye ndamuhamagara Eloge muraza kubona muri video ngaho nari mu bintu nari mu ma emotion nk'atatu kuryoherwa ubwoba n'ingwara ko niyumva mu mubiri ntameze neza muri video rero nari confused Pasha ngejeje kumenya yuko mfise inda ndanezerewe kandi ndafise ubwoba en même temps sinzi ngana nobivuga sinzi ndafise ubwoba kubera ko kurera umwana muri iki gihugu ntivyoroshe hama ndanezerewe kubera ko byari bikenewe kameme byari bikenewe amuha afise imyaka 4 agomba kugira imyaka 5 umwaka uza rero hari hageze kandi Eloge arashaka undi mwana nje nari ndamushaka rero Eloge ari hasi ico gituma ndikunda kuvuga bukebuke ari kuri telefone niko ndimvira ndamuhamagara kugira turabe reaction yiyo yarashaka umwana ariko yamubwira ati ni udecide c'est ton corps urumva nyumva uri ready ça va ndarushe numva ndusha kandi numva mpemagurika nari ngwaye normal reka tumamagare be muri Hallelujah challenge wasengeye rero kwatwinguko et au monde. Pousse-toi un peu, juste un peu. Non, je veux être avec vous. Siga sindavyemera. Namubwira wamubona. Oya sinobimubwira. Nta muntu n'umwe nobibwira haracari kare. Je vais être avec vous. Tu veux être avec nous? Oui. Et tu veux dire quoi? Je t'aime. Et on aime maman? Oui. Beaucoup. Oui. Bisous. gusa rero mana we je sinzi nyamba nakomeretse mu zuru nyamba ari biki mfise amaraso menshi mu zuru uko tefashe mademoiselle naragwaye amezi arenga 3 ntava mu nzu narataye ibiro nshikana kuri 48 kilo nahise yemeze nk'agapapuro naguma ndyamye nico bitwana ama video naragerageje gushaka ama video make ko sinashaka ko shene yanje gumigaragara ariko harageze kenda avuga ati bora uhayi ibintu by'ama video rero banze bihagarare gatoya bashaka mbwe mu commentaire mwebwe ama symptômes mwagize kuko jewe uyu mwana uyu mudogo yaranshishije mu bintu nacingira n'ama recherche ndabona yuko hari abantu amenyo ahongoka bafite inda hari abantu imishatsi ivako hari abantu bigira ko pipi hari abantu inda ari ikindi kintu gusa icarangaje mu Burundi je navyo nigeze mbona nta muntu n'umwe nigeze numva ngo nagize ngo ama symptômes nyene nabonye mu Burundi abantu bagira ni kuvomisa n'amanozi c'est tout sinzi ko mubwiye muzi ibindi bintu mwabonye experience y'abandi bantu ni mu bimbwira muri commentaire ko jewe ni ubwa mbere nari ndavyumvise izo bintu. Après ça ngiye kwa muganga bambwiye ati c'est normal ahubwo bizobandanya gushika uvyaye ati ok as long as ntagomba mfe ibindi on verra bien rero gushika n'ubu ndacapfa amaraso mu mazuru
n'ubu ndiko ndagira iyi video nayo nicaye kubera mu ijoro amaraso ariyo yamvyuye. J'espère yuko bizohera ninavyara parce que j'en peux plus. Ma symptôme yose yaragiye kiretse ivyonye vyo kugira vyo kuva amaraso. Ibindi bintu bingoye ni isura yavyimvye, mfise retention d'eau mw'isura, mu maguru, hama ibiro navyo nyene ndeze kuri 61 kilo. Sinzi yongo ivyo biro tuzobigabanya gute, ariko reka manze dushikane umwana, tumaze dushikane umwana ibindi tuzobimenya mu nyuma. Voilà basha n'ivyo, ibindi vyose nzobibashira mu video akurikira. Ayandi ma video akurikira ni action samajambo. J'espère yuko mwakunze iyi video, yamba mwayikunze basha murayikinge mukomate murumwikira bagenzi banyu kubera ama video agomba aze azoza ashushe namaze no kuyafilma, ndiko ndayafilma isigaje iminsi mike kugira mvyare, ndiko ndabafilmira. Donc mwiyaranje murayikinge, mwiyaranje mukomante kuko c'est sûr yuko YouTube ntibaza kwereka abantu benshi kubera amaze iminsi myinshi na posta. Basha, on se dit à très bientôt dans une vidéo. Imana ibishatse dimanche prochain. Bisous. Tu vas être une grande sœur. Bientôt? Oui. Oui. T'es contente? Il va bientôt sortir. En juillet. Il va Après ton anniversaire. Maintenant, il est tout petit. Maintenant, il est tout... Regarde. Il est tout petit. Il est dans le ventre de maman. Tout petit. On a pris une photo. Oui. Après, il va grandir. Le docteur, il a pris une photo pour que je te montre. Après, Là, il n'était pas là. Là, il était caché. Hein. Mais là, il est là. Juste, il s'est caché. Il a fait tort ça. Dans tes champions. Comme un petit champion. Oui. Donne-moi ton téléphone. tu veux faire quoi? Prendre aussi une photo. Tu veux une photo de ça? Oui. Tu veux prendre une photo? Oui, des bébés. Non, c'est pas avec le téléphone. Ah non. On t'en montre. Mais tu peux rien voir. Hein. Pourquoi? En plus, t'as vu, tu vois rien. Pourquoi? Parce que c'est pas avec le téléphone qu'on regarde. Oh. C'est bien, garçon. Toi, tu crois que c'est quoi? Toi, tu crois que c'est quoi? Une fille. C'est un garçon. C'est vrai, je te montre pas, c'est la vérité. Moi, je voulais. Tu voulais une fille, mais tu es quand même contente. Oui. Tu vas l'aimer?